Suwenjo yabwiye Barcelona ati birasaba yuko twisobanura igenekerezo rya 10 kwezi kwa 5 2026 ku munsi w'imanuza. Mu yandi majambo Real Madrid muri weekend itsindwa yari kuba yoroheje akazi kuri Barcelona kuko Barcelona cigera ku munsi w'Imana muri El Clasico yamaze gutakana igikombe, ariko ku mugoroba wo ku munsi w'ejo biciye kuri Vinicius Junior José Pixao de Oliveira do Nascimento, Real Madrid batsinze equipe yitwa Espanyol Barcelona, equipe isanzwe iri mu muji umwe na equipe ya Barcelona, ibitsindo 2-0 gutyo Real Madrid iturindiriza El Clasico ku gikombe cya championnat mu gihugu cya Espagne. Ku munota 55 Vinicius Junior ku pasi ya Gonzalo Garcia, no ku munota 66 Vinicius Junior aragaruka n'ubundi kuri pasi ya Jude Bellingham, kimwe mu gitsina mwe cyiza cyane yatsinze pasi nziza kuri ya Jude Bellingham, ndetse n'igitsina cya mbere yari combinaison nziza cyane bari bagoranye n'umugabo witwa Gonzalo Garcia. Real Madrid yaturindirije El Clasico yo ku munsi w'Imana igenekerezo gicumi saa 3. Tuvuye mu ndwi iheze twariko hari hibajijwe byinshi, handitswe byinshi, aba nabandi abamenyesha makuru Javier Tebas abatandukanye babazwa ngo canke se bibaza ngo mbega Madrid nvango bazokorera icyo no kwita umurongo w'icubahiro equipe ya Barcelona kuri Clasico mu gihe bazoba batwaye igikombe ca La Liga. Hedonner mu gifaransa ni kwa kuntu mvango equipe yatwaye ikombe adversaire agira 200 hanyuma gaca hagati bagenda bakamukomera amashiko yatwaye igikombe. Rero benshi rero ivyagenda bigaruka mu mesha sinze uko ari kudandaza canke isibiki, warabona ko benshi batibaza uburyo canke se ico Clasico izoduha, kwibaza ngo mbega Real Madrid afise Mbappe izokwitwara gute imbere ya Barcelona, ati mbega Barcelona itagira Lamine Yamal izokwitwara gute imbere ya Real Madrid. Ukabona ngo kuri tapi vert ntabwo vyigeze vyibazwa ko cyane mu mesha makuru mu ndwi heze, icibazwa ngo niyo reaction ya Hedonner kuri Real Madrid. Byabajijwe Javier Tebas aravuga ati nta tegeko rivuga ko equipe itegereza gukora vango Hedonner yindi equipe mu gihe atwaye igikombe. Vyagiye bigaruka kenshi mu mesha makuru bakavuga ngo muri board ya Madrid bamwe batamva ngo barumva ko gukorera Hedonner Barcelona bisanzwe kuri Clasico, abandi bakumva ko bidakunda. Perez akavuga ngo ntivyokura. Ukabona ngo ikiko kiragaruka niki ni Hedonner, bisobanura ngo benshi babona umengo Madrid gutsinda kwa Espanyol Barcelona ni nk'ibidashoboka canke se naho byaba bishoboka nuko Espanyol yotsinda Real Madrid. Urabona ko birengagije ko kuko nagiye kurabasanga bugiye equipe Espanyol Barcelona baheruka urukino baruka mu 3 mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Ni equipe iri mu murongo mubi wo gutakaza inkino nyinshi, mugabo bitigeze vyibazwa ko bivaye na performance yande ya Real Madrid. Rero kucuza i Barcelona imbere ya Espanyol Barcelona nivyo nta bukeba buri hagati ya Espanyol na Barcelona nako na Real Madrid, kuko ubwo bukeba buri hagati ya Barcelona mvango na Espanyol gusa. Bisobanura ngo hari uburyo iyo novuga iyo rivalite itari hari, ariko Madrid kuca baza gutsinda Espanyol Barcelona bakayitsindira muhira mu gisagara ci Barcelona, inyuma y'indwi baza bagarutse muri bundi gukina na FC Barcelona. Je ndibaza ko ari performance nziza kwa basore ba Arbeloa, naho peut-être nina justement nziza kuko je kugera kuri El Clasico mvuga ngo quand même agatsi ni karadindo. Turetse n'agatsi biragoye kwizera cyangwa se no kwiyumvira ko hari uburyo twosubira kuja muri kursi ya Barcelona Real muri La Liga. Ariko jewe hanini navuga ngo ni muri buri Madrid gutsinda Espanyol Barcelona bizotuma baja muri Clasico bafise nabico bagwanira. Barcelona bazore ko baragwana kugira batsinde Real Madrid batahukana igikombe muri championnat La Liga. Amaze kumenyesha ko igikombe kizoba kiri Spotify Camp Nou ku munsi w'Imana. Bago Barcelona ubwayi ni ramuka itsinze Clasico
baraza kuva ku kibuga bayigihereje ariko kandi Madrid n'abazoja kuri Spotify camping ku munsi w'Imana bavuga ngo no uri umukeba w'ibihe byose kudutwarira k'igikombe nivyo nitwanse ko amanota ufise woyatwarana igikombe ngo watwarana igikombe mugabo kandi ariko genda ugitwarire ku bandi atari Real Madrid bisobanura ngo Barcelona inyuma yuko Real Madrid batsinda Espanyol Barcelona bazoza kuri Clasico barondera gutsinda Madrid kugira batware igikombe mugabo kandi Madrid nayo izociza kuri Clasico igomba gutsinda Barcelona kugira ngo igumane ico cubero cayo cyo kuvuga ngo no kuko nivyo 11 point ntabwo abantu nibashaka kugenda baterana amajambo nibazo kurengiza no iki kinyurano canke si parcours bazovuga ngo no Madrid ni ngo Barcelona yahawe igikombe na Madrid yatsinze Madrid twari igikombe kuko hari ubundi buryo kuko nanabonye ko meme na egalisation Barcelona La Liga Barcelona ya kugira rero ngo Madrid igwanye ivyo nukuja kuri Spotify camping vyanka vyakunda bagize iki barondera gutsinda Barcelona rero ivyo navyo kuri Clasico kenshi nkunda kubona ntago bidepanda na performance y'imiko ni je cyangwa se ni match de l'histoire kandi ugereje kuri uburyo rero Madrid batsinze Espanyol Barcelona avec kwigaragaza mva ko umugabo bitwa Vinicius Junior atamba pari mu kibuga turaza no kubigaruka ko turaza ko tubigaruka rero ndibaza ko uvuze ko Madrid barindirije Barcelona kugira ngo nako barindirije Barcelona kugira ngo twari ikombe kuri Clasico ntiwobeshe mugabo kandi Madrid batsinze urukino rutwemera kuzora abayere Clasico iryoshe kubigwi yose bazofise ivyo ariko barahundana ivyo ariko rahanganira Landry wawundi atagufuna umunsi wofeje Real Madrid ngira niyo gahunda bakoreye ko cyane muri weekend kuko ari weekend ituma basamara gato Barcelona bakagirayo batakanye igikombe na bimwe vyo kuyunamira no kuyikomera amashi abantu bakabishira mu majwi cyane gusumba uko vyahora ariko se twose bavyirinze havuze ati deba ya hedonere ihere ntayirimo uko Barcelona irasaba kudutsinda mu gitwara mu migwi izokorera hedonere twere yari ntiturimo ikintu ca mbere cyo no munsi nakubwira La Liga yagiye kera ndibuka turiko turakora ikiganiro haraciye nk'ukwezi aho ati je nyamara 95% ndi mu bantu bemeza ko La Liga Barcelona yamaze kwitahukana mu nyuma ndagaruka avuga ati mbonye ivyavuye mu rukino rwa Real Madrid kicagiye ni zimwe mu equipe novuga ngo ziba zihanganye ukama wumva umengo kugirira hedonere mugenzawe vyo bari nk'igitutsi canke uwo busuzuguritse mu ndwi yaheze niho nabonye umunyamakuru wa Yerekanye Ironse avuga ngo Real Madrid niyiteguye gukorera equipe yitwa Barcelona hedonere vyoba bisa nabi bivuze ngo no mu mitima yabo ubwabo ntibari biteguye gukorera hedonere equipe yitwa Barcelona mugabo no munsi je ndahagarara nkavuga ngo nimba udakoreye hedonere equipe ikagutwara igikombe gutsinze ikanagutsindira ku kibuga cayo Estadio Camp Nou bakayihereza igikombe imbere y'abafana kandi ico gikombe bakagihereza equipe yaje gutsinda wowe nyene ubwaho wavuze ngo ntiho bakorera hedonere nivyo nitwabonye hogera aho bayikorera hedonere ngo tubone ko ya majambo yavuzwe canke bimwe Tebas yavuga atari ivyo batazobikora bivanye n'ico novuga ngo citwa ubukeba kiri hagati yabo mugabo bo barindire kuvuga ati twe na hedonere tuzobakorera tuzokina swate tubatsinde n'ubundi tubarindiriza uwundi munsi canke mudutsinde mutware igikombe mugabo tutatonze imirongo ngo tubakomera amashi ariko uno munsi jewe icingenzi no gukomerwa amashi oya ahubwo icingenzi no kumva ngo turatsinze canke turagaburiye kuri Camp Nou kugira ngo uwo munsi nyene mwumve ngo La Liga turayitahukanye kuko nimba uno munsi uri kuravuga ngo Barcelona harimo ekare y'amanota 11 Real Madrid 77 Barcelona 88 hasigaye journée zine no kuvuga ngo journée zine zirimo amanota agera kuri 12 Barcelona iyatahukanye yose iraza kubishizemo ikintu kivuga ngo dutwaye La Liga twujuje amanota 100 n'ubundi tugarutse ku gahigo twebwe nyene ubwacu twari twifitiye kuko Barcelona y'umugabo hari ntiyarifise Pep Guardiola 2012-2013 batwaye La Liga n'ubundi bafise amanota 100 izobigarutse kuri ya rukoro yabo bivuze ngo uno munsi Barcelona agomba kuza gukina na Real Madrid kuri Clasico batitaye kukumva ngo icubahiro Real Madrid
mwoduha oya ahubwo premièrement bavuga ngo Estadio Camp Nou kuva yubakwa ivugururwa ntibahatakarije imbere ya Atletico de Madrid muri Champions League gusa nta n'indi ekipe baragaburiraho. Atletico ni ekipe yonyine imaze gukura amanota Atletico de Madrid ni ekipe imaze kuza toute competition confondue igakura amanota 3 kuri Camp Nou. Uno munsi barazi ngo muri La Liga ntituragabura ntituranatsindirwa imuhira, tuje gukina Clasico urukino rwa mbere twararutakaje kandi tuje gukina Clasico twizeye ko umunsi tugomba gutahukana igikombe. Igomba kuba motivation ikaca yongera kuri ico kintu kivuga nimba twatahukana igikombe ca La Liga imbere ya Real Madrid doje kwitsinda cyo kugabura. Reka twibuka yuko hari imyaka iheze uno munsi ufashe kuva 2012 kugera no munsi ça fait 14 ans. Oya da Ya no si 2026 ni 14 ans. Il y a 14 batwaye La Liga bonye naribo bagize ako gahigo ko kugira amanota menshi. Nukuvuga ngo iyo yose igomba kuba motivation. Uno munsi nivyo tuba tubona baraza gukina ntibafise bamwe mu bakinyi babo beza kuko jewe Classic itagiramo Lamine Yamal. Mbambani isa nkaho ari uburyohe bwinshi izobibuze ariko icingenzi nuko bagaruye nyene Classic. Rafinha burya n'uburyo mbona Rafinha ndamubona nka Suarez. Ubonye Suarez wo muri Classico nivyo Suarez yahora ari mwiza no mu zindi match mugabo kuri Classico yari mwiza do plus. Unabonye na shwa ya Afrika uburyo yanse kumukinisha mu minota ya nyuma ya Osasuna kuko wabona ngo guhera ku minota 75 Barcelona kini umugabo witwa Rafinha kandi nagitsinda bari bwabona. Oya bagiye ku gitsiro cyambere ku minota 41 bivuze ngo Afrika aravuga ati no ndawukeneye jana kwijana kuri Classico kuko ni match reza kufise ni muri buri niba ufise abakinyi batatu beza bawe uteza kufise nka babiri cyangwa umwe muri bo ni miburi vyabindi kuko no munsi turiko turabona equipe diverse yoyo ubwiza bwayo budefanda kukubura umukade mwa Barcelona yoyo ubwiza bwabo no kugira abo bakade bivuze ngo harimo cohesion iri kwa Barcelona yabuze mu bakeba ariko iyo cohesion yabuze mu bakeba bayo yisanga ari zo nguva ahubwo bafise bagomba kuba focused cyane n'urukino gusumba kwiyumvira ngo hedonere none hedonere ni bayikugirira hama bakaca gutsinda bakubwira hedonere dufate ko nka Real Madrid yari yatakaje muri rino joro imbere ya Espanyol Barcelona ushomanye kabifise Barcelona ikabifise mu kinyuranyo c'amanota 18 sivyo hasigaye indwi zine ayo manota nta yarimo boje kuzokina Clasico Real Madrid igatonda murongo igakoma amashi mugo nimba bagutondera umurongo bakagukomera amashi hama bakaca gutsindira kuri Camp Nou. Sivyo bintu biraryoshe ngo mwankomeye amashi oya gusumba ko peut-être erega bitsindire erega nivyo gutsinda Clasico nivyo nigeze kuvuga burya gutsinda Clasico peu importe umwaka canke isibe equipe birimo hari ico bya porta kuri equipe iba yatsinze sivyo mugabo kandi umenye ngo icari ko kiragisinga ibensha makuru niyo hedonere kuko nivyo gutsinda match ni part imwe ariko kandi niyo hedonere nindi part konta naho nyene no Eddie erega si kibazo ofete nabwi konta rantri kuri resultat uvyumve neza si kuri resultat ariko wibuke ko Tebas yavuze ngo nubukeba cyane gusumba erega kandi Clasico hedonere ya Barcelona Real Madrid nubukeba gusumba ariko nibuke ko nta tegeko rihari rega rivuga ko equipe igomba gukora hedonere kandi ni wirengagize ko El Clasico nivyo equipe ziba zigiye kondera amanota 3 mugabo hari uburyo kandi na histoire kahise ndetse n'ubukeba navyo nyine bikonta muri El Clasico ni sho kintu rero je mpagaze ko ndi nkavuga ngo heureusement yuko Real Madrid itatakaje ngo tubone ko izokora hedone canke itazoyikora ariko niyo yakagomba kuba yaratakaje. Barcelona iri mu murongo wo kuvuga ngo dukwiza amanota 100 imbere ko dutwara La Liga. Frike na Barcelona muri vestiaire ngo burya ngo bobo ngo ijya gutwara Liga barabona ko atakibazo ahubwo numvise ko nako ngo muri vestiaire akinya Barcelona bihaye ingingo nkuko bivuze yo gusura kwiza amanota 100 bakazana ako gahigo kande ka 2012 sinda Real Madrid reka kwiyumvira ngo muzonkomera amashi kuko no munsi ugiye kuraba umugabo witwa Dietersans Freak jewe yinjira kwa Barcelona yinjiye muri club igwaye ntawo bideha mugabo we w'ivyo yahaye equipe kugira kano kanya habaye mwa kwishuzanya yo kwishuza equipe ntiyo naronka n'ivyi muri mugabo no muzi wumva ngo nimwe mu ma equipe ku mugabane wa Buraya
wisanze atake yabikwiye itsinda ibitsindo byinshi mu magori ya diverse. Bivuze ngo uno munsi abakinyi bose bafise iyo nyota yo kumva ngo Real Madrid badutsinze Clasico ya mbere. Real Madrid dufite ni urukino rwo gusubiriza imuhira. Mugabe ico nabonye coco aya ma Clasico ivyibibuga ntaco bivuze. Oya. Jewe nashaka Clasico nyinshi nzi Barcelona yatsindiye Santiago, Madrid itsindira Camp Nou. Mu myaka Mugabe ugiye kuraba uno munsi eske tuvuge yuko Barcelona bakagomba kuba bakwishimira gukomerwa amashi gusumba gukomeza ibikorwa vya Dieter Africa kerekana ngo nyamara biriya bintu abakadre bakoze baciye hano imbere yanje bakanabikora bafise equipe zubatse neza. Jewe uno munsi nobikora nifashije Firmino Lopez, nobikora nifashije Ferran Torres, nobikora nifashije Rafinha, harababikoze bifashije ba Messi na ba Eto'o na ba Thierry Henry n'abandi. Mugabe uno munsi Afrique yamaze kurema ikintu kivuga ngo ugomba witwa Paris Saint-Germain, ugomba witwa Bayern Munich, uhura na Barcelona bakakuronka umwanya ibitsindura birya nawe upfuma batsinda mu igori wabo. Ivyo rero ni bimwe mu bintu navuga ngo bigomba kumotiva abakinyi ba Barcelona. Premier baba kumva ngo hari rokoro yigeze gukorwa na Lionel Messi. Burya abana bava muri La Masia bose baduga bipfuza kuzokora kariyeri nininya bafatiye ku cy'umugabo yitwa Lionel Messi yamaze mu mupira. Aba mediatere baduga bibaza cyane ku mugabo witwa Xavi Hernandez n'umugabo witwa Andres Iniesta. Uno munsi ugiye kuraba Pedri Gonzalez, ukaraba ba Pablo Gavira, uribuka kiriya gihe baduga mwahabwa nimero 8 undi agahabwa nimero 6, abantu bababona mo Iniesta na Xavi bashaje, abana ba Firmino Lopez n'abandi bagiye batandukanye bafise iyo nyota yo kumva ngo biriya bakuru bacu bigeze kugerako twebwe ntitwobigera ko nubwo dafise equipe nkuru nkabo. Rero ibintu bimwe mu bintu jewe nemeza yuko Hedonere ntaco yari ivuze baranakabona banatsinza ahubwo kugira ngo baze bahangagurane turabe match iryo kuko Barcelona yizoza gukina ivuga ngo tugomba igikombe rino joro. Madrid kini babwiye ati natwe nta gikombe mudutwarirako hama match iri ngufu yangivye na kuri Barcelona ba Real Madrid batsinze rero equipe yitwa Espanyol Barcelona mitsinagera kuri 2-0 avec un Vinicius Junior exceptionnel. Ariko wanashaka mbere gato samedi bwana Edi Barcelona bari batsinze equipe yitwa Sosthene biri kuri kimwe. Batsinze Osasuna en souffrance. Minota ya nyuma kuko bayisize minota ya nyuma. Minota ya nyuma